ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, Yesu aguhezagire. Eko karibu karibu. Santare na Alex bari hafi, hanyuma Dina. Baramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego turiko turakurikira. Okay, Yesu abahezagire. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Baramukije nawe Tiniere. Yvette. Tubandanye na Pastor Gervais. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Alain Blaise. Yesu nashimwe cyane. Amen. Kandi baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nabahizagiye. Amen. Eko hari ni bami, Barthélemy. turi kumwe na Ndabaramukije. Muri groupe imwe. Ego abo muri groupe ya menje mushobora kuturamukiriza rimwe. Yego Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Ego reka twiyakire tunezerwe rero kuko Imana yatubwiye neza ikaduha uwundi munsi mushasha kugira ngo tubonane kuri uyu munsi. Si bisanzwe kugira ngo tube turi ngaha, ariko uyu ni umunsi Imana yatoranije kugira ngo tubane kandi ni byiza kubizera kubana nyakubana. Sinzi ko muriko muranyumva neza. Ego. Urabona amahoro. Ego Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Yesu nashimwe. Amen. Uno munsi nanezerewe ko nashoboye kuganira na bamwe muri mwebwe kandi numva bihagaze neza, ntawe urwaye. Imana ishimwe. Turashima Imana ko uyu Yvette ari hagati yacu kugira kandi kubera ko nawe hagati aho yari arwaye, ariko ubu akaba ariko aratora mitende. Imana ibiherwe icubahiro. Amina. Yesu nashimwe. Mwene data Yesu ashimwe. Mwene data rero yaje ku munsi wa Mungu. No munsi twaganiriye turamubaza ko bishoboka ko yoza yazanye akaririmbo natwe tugira tumwakire hano ku buryo bw'umwihariko, ku buryo special. Karibu karirimbo kari hafi mushaka kuririmba Imana natwe. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hari uwo tudasangiye ururimi nawe mwe mwaheruka kwakira nawe mwe muramutsa. Ego. Ça c'est bien. Notre frère Camara, bonjour. Bonjour. Tu es le bienvenu toujours ici. Hein? Remarque bien ta place. Tu vas bien? Oui, je vais bien, je vais bien. Très bien. Nous sommes très contents de te recevoir encore une fois parmi nous. Merci. Et en ce moment, on va
On va vous accueillir spécifiquement avec notre sœur Odette qui a préparé une chanson de louange qu'on va écouter et puis on va continuer. Ok, merci. Hanyuma nagira nsabe uwo bari hafi yiwe amufashe muri traduction indirimbo iri mu Kirundi. Nta kibazo. Yego baramufasha. Yego. Mu gitondo ca kare inyoni ziraririmba ziririmba urukundo rw'Imana ziramukiza amahoro n'abantu ni kangahe dushima iby'Imana dukorera birenze urugero mu gitondo cya kare inyoni ziraririmba ziririmba urukundo rw'Imana yaziramukije amahoro abana b'abantu ni kangahe dushima dukorera birenze urugero nimba dushima kanya natwe tumushime umurango n'umugoroba ahora hafi yacu urukundo yadukunze ntacyo rugereranywa haleluya mana yacu shirwa hejuru fata umwanya wibaze ku rukundo yagukunze ni kuki se we ukiriho hari abo mungana bapfuye raba niyo uteye imbuto imwe usoroma ivyamye vyinshi ivy'Imana idukorera nshuti birenze urugero nimba ufise ivyo ushima fatanya natwe tumushime umurango n'umugoroba Yesu ahora hafi yacu urukundo yadukunze ntacyo rugereranywa haleluya mana yacu shirwa hejuru nimba ufise ivyo ushima fatanya natwe tumushime umurango n'umugoroba Yesu ahora hafi yacu urukundo yadukunze ntacyo rugereranywa haleluya mana yacu shirwa hejuru. Murakoze. Amen, amen. Amen. Urakoze cyane Yesu aguhezagire. Namwe murakoze. Ni iby'ukuri n'urukundo birajanye ni teme turiko by'urukundo turashima Imana rero kuba wagamburutse ukazana urwo ruririmbo ahubwo dufise abantu bafise impano yo kuririmba hano benshi rero marika iyo clip yose y'Mention Grad ba bose n'abaririmbyi ariko bamwe babone n'abahanga nyine ubwoko rukomeye kandi Imana izokugurura inzira. Amen. Duhaye ikaze kandi mwene data Naftali ari muri Neue Ulm. Turamutse rero nawe. Amahoro Amahoro cyane. ndabaramukize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana yacu ibane natwe twese. Amen, amen. Umuryango muri kumwe na ya ikipe yacu? Ntabwo turi kumwe. Kibazo. Sawa. Reka dusabe rero mwene data
Vianney yakiriye hamwe twese turabashitsi ariko hari abashitsi novuga nti spesiyo tubakire rero n'akaririmbo ngira ngo ushobora kukaronka tubakire. Tunashimwe. Amen. Turabe kantike 19 Ubusenga murafashe ibihe byose ushikana muri data akanyiza muri ngoyi kandi Satani yameye akwasukuburyo bwose ibiyeta ngabokeshi ugusenga urabashe wagusenga amabanga yawajana ibyo nsaba uri data yiteze kumumugisha wariwe nziza sinzoreka kumusenga z'umugore Ramadana nazopapa kandi igihe kizoshika mbonibire byose igihugu kitere wabusenga amabanga uri data yiteze ariwe nziza sinzoreka kumusenga tumukorera amaganya nazopfana Yesu abahezagire Amen. Ego barateguye indirimbo imwe Yesu ndagukunda Yesu kirumara muri byose Mwami n'igitanga Yesu ndagukunda Yesu kirumara Mwami n'igitanga Yesu ndagukunda
Amen, amen, amen. Mwaduze urwego n'ukuri Yesu ashimwe n'abamarayika nibaza ko bashobora kubyapuruva. Kera twahora tuvuga ngo bis, on avait l'habitude de dire bis, hein? Mais vous pouvez nous ajouter encore une autre chanson, et comme ça on va continuer. Ndiko ndabishiramwo gutya kugira ngo n'uyu mwene data ari ngaho avyumve, pendant que lui il est là, monsieur Camara, qui lui aussi se sent à l'aise, n'a pas besoin de voir toutes choses traduites, on peut lui dire tout directement. Ok? Qu'on te donne à la fin la traduction de cette chanson. Pas de vous aller la traduction. Ok. On va expliquer un peu. Pardon? On va l'expliquer après. Ok, d'accord. Oui, c'est ça que je disais. Ego. Ego. Bagira badutegura batanga kandi Dagushima wekibirenge Dagushima wemami wabami ushize hejuru y'amajuru ushize hejuru
cyose amasingo yose n'ayandi Mamihakira amashimwe Mamihakira imirimo Mami akira imirimo Mami akira amashimwe Amen, amen. Murakoze cyane. Yesu abahezagire. Ego aha dukoraniye ngaha turashima Imana rero. Karibu rero abaje, hariho na Atanaze hariya mu misozi yo mu Busuwisi. Ndamubona ngaha nawe ari ngaha. Karibu urisanze. Yesu aguhezagire. Nk'uko rero mubizi ikintu citwa kumenya amakuru, kumenya inkuru, kumenya ingene ibintu bigenda nico gikiza. Turafise inkuru ni ndende ntitwoyisoma ngo tuyiheze kubera ko atari cyo gigo categuwe. Turafise inkuru y'umusirikare yari akomeye yitwa Namani mu bami ba kabiri umurongo igice ca 5 ku murongo wa 4 niho hatubwira yuko ngo uwo reka tusome imirongo mikeyi y'aho hantu mwumve akamaro iyo nkuru yamaze kandi akaba ari mutabara. Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'i Siriya yaratonye kuri shebuja kandi yari umunyacubahiro kuko ari we uhoraho yahinganji yatuma abasiriya banesha. Yari umuhizi w'inkomezi ariko yari umunyamibembe. Kandi abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli araheza acorekera mu Kanamani. Bukeye abarira inabuja ati compa databuja akaja kuvugishwa n'Imana aba i Samariya yomukiza iyo mibembe yiwe. Inkuru irabandanya ku vy'ukuri uwo muntu yarakize iyo mibembe yiwe. Yakize kubera iki? Yakize kubera yuko uwo mwigeme yababwiye ko hariho Imana, hariho umuvugishwa w'Imana, Imana ikoresha. Niho noneho yagiye kumurondera. Usomye ugakurikirana usanga yanavyifashemwo ukuntu bitera n'ubwoba, bishobora bitera ikintu umuntu yo kwita incident diplomatique, kuko uwo mugabo ntiyaciye mu zindi nzira, yaciye agenda ku mwami ati bwira mugenzi wawe umwami yuko je nkeneye ko nkira. Umwami nawe ati abibwira uwundi mugenzi we nyine ati aba bantu bamenye kudutera n'ubagira abantu mu batagomba kunsotora. Ariko inkuru yaratanzwe itangwa n'uyo mwana ati compa databuja akagenda umuvugishwa w'Imana yitwa Elisha ni Elize. Ego hanyuma hari irindi jambo dusoma mu Baroma
14 10:14 kaduhere no kuri 10 kugira ngo byorohe kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa yadore kuri 9 kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mutima yuko Imana yamuzuye mukuye mu bapfuye uzokizwa kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka ukugororoka kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Dusimbire kuri 14 havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe. Aha dukoraniye ngaha ni ukugira ngo iyo nkuru tuyumve tuyinoze. Aha twese turabizi turi ngaho uno munsi, ejo kumbure siyo tuzoba turi kandi ntawe uzorusimba, ariko turafise iyo tuzoja. Ariko aho kuja ni ihitamwo. None uzohitamwo gute atawakubwiye ivy'inzira ijayo? Ego aha turi ngaha kugira ngo tuvome amakuru yose akwiye kugira ngo twebwe ubwacu ntituzimire kandi nabo twahawe, ndavuga nkaha nabo badagi n'abandi turi kumwe hano, tubabwire inkuru nyayo. Inkuru nyayo ni iki? Nuko abantu bose bazopfa kandi ngo bazopfa rimwe. Abaheburayo 9:27 havuga ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hazoba amateka. Na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishire kw'ivyaha vya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Uramwiteze wewe? Jewe ndamwiteze kandi ndashaka ko nawe uva ngaho umwiteze, kuko ngo batamwiteze hari inkuru ivuga yuko batazomenya yuko nuko yaje, yazoza gutora ntibazonamenya nuko yaje. Rero reka tumwitege. Yesu abahezagire. Reka dusengere umukozi w'Imana. Rero ndabahaye karibu kandi ubwira kandi mwese abari ngaha, hanyuma nkaba mu mwanya muba mwicaye ngaha murashobora no kurungikira abandi kumbure baba batari muri groupe canke barayisohotsemo canke bavyibagiye, nabo nyene bakaza kugira ngo dufatanye umwanya w'amakuru wo kumenya iyo nkuru, inkuru ikiza. Iyi nkuru utayironse ntuzokira. Mwaririmbye urukundo, Yesu abahezagire. Umwigisha wacu amaze iminsi atwigisha ku rukundo, kandi urwo rukundo nibwo rwatumye nyine Imana yacu irungika umwana wayo kw'isi, ariwe Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Ni inkuru, ni information. Ego Yesu abahezagire. Reka twinginge uyu mwene data Alexis, dusengere umukozi w'Imana aheza. Dusenge Imana. Mama wacu mw'ijuru, Mana ushobora byose, turagushimiye, turagukengurira ubuntu bwawe n'imbabazi tugira buri munsi. Turagushimiye mutabazi mwiza, kubona batugiriye neza, ukaba dushyize kw'ino saa tukibazima tugihumeka. Turagushimiye iyo occasion favorable tugiye databuja, tukaba turi imbere yawe. None databuja, ubwa mbere turaciye bugufi nyine imbabazi, ngo amaraso ya Yesu Kristo atuboneke kutweze rwose, kuko turacari mwayasi imiro yasi y'ikinyabyaha. Arivyo twaravye Mana biratwanduza, arivyo twiyumviye Mana biratwanduza, arivyo twanavuze biratwanduza. Mw'izina rya Yesu turasenze Imana ngo wongere utweze
na bimwe bya kameremere byose ubirandure uzoba ukoze mutabazi mwiza none turi hano databuja twakoranye tugushimiye Mana ku majambo maze kutugaburira n'ubu turacariko turarya mu izina rya Yesu ntitwakoranye nk'abisi Mana bisi barakorana bakoraniye bahuzwe na association bagahuza n'imigambwe bagahuza n'inama z'abavukana n'ibindi ariko twebwe databuja icatuzanye hano hantu kiri très différent n'ivyo byose twaje kumva lo message ivuye mu ijuru turasengeye uyu mwanya mu izina rya Yesu turagomba tukutababahombe dusengeye umukozi wizigiye gukoresha n'umwana w'umuntu ariko turamusengeye ngo yasame nawe ngere wivugire kazo haza imitima yacu Mana mu izina rya Yesu turafatishije imigabo mibi y'abadayimoni erega Satani yodutera tugasiba twaje hano hantu Mana turafatishije mirikita kuva ko cose tongere gifatwe mpiri mu izina rya Yesu turagomba sekirite y'ijuru Mana waja kurondera kubone waja kunyotewa kuronke waja afise umutwara wutugwe mu izina rya Yesu uzobukoze turakwingiye ngo ushishikare uhagarare igikorwa cawe tukwetse n'abatabaye mu uyu mwanya Mana hari abavyipfuza ariko bitakunze bagendere hariho n'abandi Mana batavyiyumvamwo mu izina rya Yesu iyo mitima turayigutumye wongere Mana uyizana ahantu igikorwa cawe databuja ugishigikire bana n'umukozi wawe mutabazi mwiza uzobukoze ni mu izina rya Yesu tubisavye amina. Amen, amen. Amen, muhezagirwe Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ihezagira umurongozi, ihezagira abaririmbyi muririmba neza cyane mu twokorana tukaje hamwe twogira igikorana ishengero rikomeye gose rihambaye gose rikomeye gose n'abadayimoni bari mu budagi bote bakiruka. Hanyuma rero nagomba tuganire ijambo rimwe murazi yuko maze iminsi ndabandikira mu vyandiko mufise ubushobozi bw'urukundo ruva ku Mana ku munsi w'Imana uheze naho twaganiye ubushobozi bw'amasengesho uno munsi naho tugomba kuyaga ijambo ryitwa ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani. Ubwo bushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani bishobotse murondera impapuro kuko jende umwigisha mwandika impapuro hanyuma muze muravyandika muze murabisoma muronse akanya birimbure abisome bizomufasha umwanya utari uyu bizomufasha mu myaka iza bizomufasha no mu myaka 10 cyangwa 20 mu bibika abadata amajambo nsa yanje amajambo n'Imana yakurungikiye wewe waje. Igituma tugomba kuganira ku bushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani ni iki? Ni kubera ushobora kubona umukozi w'Imana ari umuririmbyi ari umusenzi yaguye mu byaha ari mu inzoga zamutwaye urumogi byamutwaye ibintu byamutwaye tivyagenze gute ngo Satani yantsinze. Satani yarantsinze yasaze yasaze. Ubu rero tugomba kwiga tactique yo gutsinda Satani no kurwanya Satani. Ikindi naco muri no minsi antichrist ariko aritegura kuko igihe ishengero rizodugira Yesu Kristo igihe ni gishobora kuza umwanya wari wose ari uno munsi ari canke ejo canke mukanye canke ubunyene akaduga ni ishengero ryiwe. Ishengero ryiwe riduze abasi hano hazosigara antichrist ari agaba akaganza isi yose. Abazoba
basigaye bajya barakazuyazi bagenda ngo niho buhoro buhoro ni ugukizwa d'une façon modérée ni ukukizwa buhoro buhoro abo nibo bazosigara barabona ibara ishengero ryaduze nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu uwo muri kumwe uwo muryamanye azodurwa nawe usigara wenyine namwe rero sinifuza ko muzosigara nshaka ko twese tuzoduga premier hazoduga abandi premier qualité abari hagati na hagati ntibazoduga rero niko ndida kwitegurira ubu rero nico gituma nakubwiye nti antichrist ari muri training ariko aritegura kugira azoganze ko ariko aritegura natwe twitegure kuja mu ijuru iwacu hanyuma igihe kigeze antichrist niyasigira azokuza gukubitwa hanyuma Kristo azogaruke kuganzanya n'abiwe imyaka 1000 abifuza kutwara bazogaruka gutwarana na Yesu 1000 ans imyaka 1000 iyo rero sivyo twaje kuvuga no munsi twaje kuvuga ubushobozi bwo kurwanya no gutsinda Satani ngomba twige tumenyere ntuzosubire kuvuga kandi Satani ngo yantsinze Satani murazi ko yatsindiwe igorobotse yatsindiwe ku musaraba ubu rero tugomba kwiga tactique tugomba kwiga uburyo tugomba kwiga ubushobozi ngene nzobigenza ivyo nivyo tugomba kwiga bishobotse ufata agapapuro byandike c'est pour votre intérêt c'est pour mon intérêt ni kuri intérêt ya twese hamwe ugenda widegemvya uti Satani arambona gahunga uti ko ngize uku ko mpagaze uku Satani ntacangira kuko ahandi uzobona nk'umukobwa yaririmba neza yagize uko ngo aratwaye ukazibona ibiki famiye iri y'abakozi b'Imana ngo byagenze ngo bare divorce ukazibona umukozi w'Imana ngo ari muri avortement ukazibona umukozi w'Imana ngo ari muri copinage ukazibona ibiki n'ibiki Satani yasaze ni wewe wavyifashemo nabi ingorane si Satani ingorane ni twebwe tutiga ijambo ry'Imana ubwa mbere se abagira ijambo ry'Imana ni abagigisha nabi kubera batabibajije Imana gukurikira ikintu cyose umuntu aragira umwete akarirondera narababwiye ko j'étais journaliste à la RTNB ari umujournaliste agira ibiganiro byinshi hariho abamenyesha makuru babiri no bavuga bamenya bwose navuga amazina umwe yagira ikiganiro ca sport vendredi ubundi akagira ikiganiro ca sport lundi ugira ikiganiro ca sport lundi akagira ikiganiro ciza cyane akavuga amajambo meza cyane akavuga ibintu by'abaririmbyi abantu uzeye abakinyi neza akavuga ibintu byose akabitohoza uwo wa vendredi nawe akaza yiriwe mu bindi yiriwe aracuma mu bindi yiriwe mu bindi by'amabizinesi akabura ibyo avuga hanyuma umunsi umwe turamubaza tuti mbega we bigenda gute hanyuma acaratubwira uwo wa siporo wagira neza cyane ati je ndabirondera ntangura kubirondera kuva ku wa mbere nkabisoma nkabikwirikirana nkabidetaya abakantu kose wa wundi nawe uvundurutse gutyo naco uvuga puruvude yuko n'ivyo agakiza nuko nukugira umwete ugasoma ijambo ry'Imana ukaririmbura hanyuma ukayaga n'abantu b'Imana mu gifaransa bavuga ngo dis-moi qui tu hantes je te dirai qui tu es mbarira uwo mugendana nzokubwira uriwe mbarira uwo mugendana nzokubwira uriwe donc uno kuvuga iki agakiza c'est ce qu'on appelle le changement radical no guhindukira wa rugenda kujya ugahindukira uko n'abagenzi bahindura ugaruka babandi bahora abagenzi bawe kubafata uti nimukizwe twaraguye uko niko gukizwa c'est le changement radical n'importe comment ndugushasha niko gukizwa no guhinduka ngene uvuga guhinduka ngene wambara guhindukana n'ingene uryama n'ingene ukaryama kare par exemple uti kuryama koma uryamye minuit uryamye 1 heure
wiruraba televiziyo y'amafilimi ibiki n'ibiki tuzi ndakumenyesheje ko saa 9 y'ijoro cyangwa saa 10 ngo ubyuke ngusenge ntabyo uzoshobora parce que uburushi umaze gukizwa neza ibintu byose Imana yacu ni Imana y'urutonde ubwira uti kugira njyame neza amavye byuka ushimira Imana ni kuyiha umwanya wo gusenga ukaryama mu masaha 3 saa 2 kuko akazi muri ino ibihugu by'Iburaya kararuhisha karagoye ibintu byose Satani yaraje aca mu ma internet aca mu ma WhatsApp aca mu ma televiziyo ibintu byose mbe murazi ibintu byinshi byo muri televiziyo ndabaha inkuru hariho umuntu yigeze kuvuga ati ndakubwira aba intellectuel kumenya umu intellectuel uwo ari we wa vrai murazi yuko ivyerekeye ama media hariho ivyandiko hariho iradiyo hariho na televiziyo les images donc première qualité y'aba vrai intellectuel n'abasoma deuxième qualité n'abumviriza amaradiyo dernière qualité n'abaraba ama image donc rero ntuje kuraba ama image ugomba kudabizi ni ukuvuga rero umuntu asoma ugomba ko abana bawe bazogira bigishe gusoma bigishe ibitabo bigishe kugira ama recherche bakaja mu ma image bakaraba twatuto ma WhatsApp tw'igugu dutweza vrai abantu bakiri ko abantu bubu ntibagisoma Bibiliya ça c'est la calamité ça c'est catastrophique mbe murazi ico bita Bibiliya ni message ni agakete keza cane Imana yakwandikiye ako gakete keza cane kangana gutya Imana yakwandikiye yakuremye mu ishusho y'Imana ikakugira neza ikagucungura ku musaraba ntushobora kubisoma pre en fait niwe muzi wa mbere wa Satani en fait rero ngomba kuvugira mu majambo make yuko antichrist ariko arakora kugira ngo ntihagire abantu bazomucika natwe rero dukore kugira ngo tuje kuko antichrist na Satani bazoja mu ijuru ko batazoja mu ijuru rero natwe dukore kuko tuzi yo tuja twedi wacu dusome Petero wa mbere igice ca 5 umurongo wa 6 Petero wa mbere igice ca 5 umurongo wa 6 havuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo ahanura abandi bose nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana ubushobozi kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye gushika ku 10 pastor okay nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara mwirinde ibiboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agendagenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa mumugwanye mufise ukwizera ushikamye muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mw'isi. Imana ibahezagire. Umurongo wa 6 nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana kubushoboze kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye. Kwicisha bugufi ni ikintu ca mbere gikubita hasi Satani. Muhora mubona amafilme, muhora mubona abantu bagwana, mu kugwana bariko barasa bari muri position couchée.
na Satani uri muri position kushe wicisha bugufi. Satani mu gukubita hasi, Satani wicisha bugufi. Umaze kwicisha bugufi, ni ukuvuga qu'est-ce que ça veut dire kwicisha bugufi? Satani arashobora kuza kugomba kudetruiza umuryango wawe kubera inzigo. Ubona umugore agusaranye cya bugufi uri umugabo kugira ntugire divorce. Ubonye umugabo wawe agusaranye uri umukenyezi cya bugufi, pana guca mugira ngo kukuri kurarasa n'umwe akarasari undi akarasari yahinduka agira gutya. Satani akurasa mu mutwe. Donc il faut kuba couché, il faut guca bugufi. Ça c'est très important. Abantu benshi ntibaca bugufi. Uri ku kazi ca bugufi. Uri ku kazi umushefu wawe akagukarira kurenganya atagukarenganya mu ca bugufi. Nico uza kureklama, ugende kureklama wabanje kuexecuta, uce bugufi uvuge mu majambo meza ari byatoze ku murongo. Tuvuga uranza wandega nico wandega ca bugufi uvuge neza, uvuga amariguma yumvikana. Uri umunyeshuri arico ureklama ari ibiki n'ibiki, ca bugufi. Aho uri hose muri ibi turiko turakora ivyo ureklama byose, ca bugufi. Narigeze kubabwira turiko turayaga, nari mfise umuntu w'inshuti, hanyuma acaronka akazi, aronse akazi, araronka akazi keza cyane. Hanyuma umunsi umwe umushefu aramubwira ati none wewe ushobora kuzana iyi ntebe ukayideplace ukayishira ngaho, ukaterura iyo ntebe ukayishira ngaho. Aca yikubita kugira ngo jewe nterura intebe, je mwene naka nterura intebe. Nega nta mezi abiri baciye bamukubura kubera guterura intebe, kubera intebe. Ahandi harasubira aronka akazi kahari umuzungu asinde acaye ngo abazungu mwabye mudukengera kuva kera, naho nyene induru ziravuga ntibikunda. Iyo ni secret rero y'uguca bugufi. Y'uguca bugufi ni ikintu gihambaye cyane mu buzima budasanzwe. Hanyuma nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana. Umaze kwicisha bugufi, yo ni strategy ya mbere y'ukugwanya no gutsinda Satani. Hanyuma muyikorera amaganya yanyu yose kuko ibababara. Amaganya ku isi ariho, amaganya ariho. Imana yavuze ntiyigeze itubwira yuko tutazoca mu marushwa. Yatubwiye iti muzoca mu marushwa, ariko amarushwa y'umugororotsi ni menshi menshi, murumva menshi, ariko izoyobakiza yose. Kandi byose bifataniriza kutugirira neza kububaha Imana. Ayo marushwa yose naho yoza gufataniriza kutugirira neza kuri bande, si kuri bose, hari abacegira kububaha Imana. Nico gituma rero ubonye uri mu marushwa, mu ngorane zitandukanye zizogumaho, bikorere, bibwire Imana, yikorere amaganya yanyu yose kuko ibababaye. Iradukunda cyane, Imana iragukunda gusumba uko uzi. Ikigira gatatu, aho turiko twiga ngene dutsinda kandi turwanye Satani. Ikigira gatatu, mwirinde ibiboreza. Ibiboreza ni byinshi. Ikintu cyose kikuboreza ucirinde. Mwame mugavye, il faut toujours veiller. Ugavye, ubona strategy ya Satani ariko arakoresha. Uwo Satani aragutwara akayombekeye. Si ukuvuga ko iminsi yose Satani ari violent. Oya, araza buhoro buhoro. Kaguhenda, gasubira, akakubwira, akakwemvita, akagusoma, akakubwira iki, akakubwira utujambo turyoshe. Faut veiller, mukagaba, mukamenya ubwenge. Mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wamugwaniza, agenda nk'intambwe, yivuga arondera uwarotse. Ni ukuvuga ikintu cyose mumenye igihe wakijije ko Satani wanga, kuko urabona ko strategy ni ukugaba ukirinda ibiboreza. Ukaguma uri lucide,
barwayaliste hanyuma akagenda kuzeza itangana aba aribo bose baramuravya donc turi ku rugamba nous sommes des combattants spirituels dutegerezwa kugaba mu byo dukora uri ku kazi ukagaba ukaba wasenze bien sûr wasenze nk'isaha imwe cyangwa amasaha canke ko gusenga no kuyaga n'Imana umaze gusenga aho uzoba uri kurwanya Satani hanyuma muri ico gihe rero ugenda umeze neza mu mugende warotsa iminsi yose abarondera kukurotsa ijambo ry'Imana riratubwira ngo amaraso n'imbwe mumbi turwanye les esprits mauvais ça abantu mukorana abo bantu none abo wita ukuntu c'est pas ce kabacamo nico gituma uzobona umuntu agukunda mu gitondo après-midi akaga umugenzi après-midi yagukunze family ni kuvuga arahindagurika ntiwizere umwana w'umuntu ijambo ry'Imana riratubwira ngo aravuga uwizere umwana w'umuntu umuntu umukunde umuyagishe umugire umugenzi umubone ko ari umwana yaremwe mu ishusho y'Imana umenye abo turwana saba inyama n'amaraso n'imbwe mumbi ni les esprits mauvais izo les esprits mauvais nizo turiga ngene dutegerezwa kuzigwanya 9 mu mugwanye mufise ukwizera gushikamye muzi yuko imibabaro iwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari ku isi umenye yuko si jamais bigashika ukababara ukanagwara ugashika no kumvira umenye yuko uvuga kwako ni kwa Paul ati kubaho ni Kristo ariko gupfa ni nyungu kubaho ni Kristo kubaho ni kuvuga turiho kugira dukorera Imana ariko gupfa ni nyungu ukamenya yuko kandi kubabara ni uby'umwanya mutoyi ukamenya ko probleme y'Imana si ibi byo kwinjoyinga hano ku isi notre Dieu est très sérieux igomba yuko tuzoja mw'ijuru ijuru ni objectif kuko imyaka Imana ifise vision ndende cyane igomba yuko dans l'éternité imyaka imiliyardi n'imiliyardi izobaho neza cyane ukazogarukana kuganzanya nawe mira ukazana abantu benshi kuri Kristo ni ukuvuga mission dufise ngaha ku isi ni kuzana abantu benshi kuri Kristo kugira ngo bakizwe nguko twabivuze kuja mw'ijuru d'accord uzoja mw'ijuru mugo probleme turi mu ngaha ku isi si ukuzoja mw'ijuru nk'abacitse ku icumu nkabazokwesha pas de justesse amubwira uti ndashitseyo jenyine no ngomba ko tuzogera turaba generaux dufise inyenyeri zikayangana twazanye abantu benshi kuri Kristo kuzana abantu benshi kuri Kristo kuvuga kuja kuri kila predication si ukuvuga gutegereza kuvuga ubutumwa cyane si ukuvuga gutegereza kuba pasteur cyangwa ibikini usenze cyane ugasengera iki gihugu abadagi benshi barashobora gukizwa kubera wewe urashobora kuzoja mw'ijuru abakozi b'Imana pasteur ntibaje mw'ijuru bakorera mu manyanga cyangwa bafise izindi ntumbero umuntu wese twese turi umubiri wa Kristo umuntu wese yamuhaye icyo akora uyundi icyo ajejwe ukuboko ni gukora kimwe no kuguru n'ijisho we kora icyo Imana yakugize kandi ukurondera Imana niko izokwiyereka mu buryo budasanzwe dukorera Imana mu buryo budasanzwe iyo ni strategie turiko turiga kugira ngo turwanye Satani kandi tuyitsinde kandi yaratsinzwe Satani yaratsinzwe yatsindiwe Golgotha kandi Imana yarabitubwiye yabyanditse ngaha muri iki gitabo cya Bibiliya ariko Satani nico gituma rero akubuza kugisoma kuko niyo hari ibanga akubuza kuririmbura ndagusubwira pastor udusomere muri Tesalonika wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'icenda gucika ku 10 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10
havuga ngo ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubwenge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Amen. Ukuza k'uwo mugarariji, ukuza k'uwo mugarariji ni ukuvuga antikristo, kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza n'ibinyoma. Ni ukuvuga antikristo uko ariko arakora, azokora ibitangaza byapfuye mubibone, wazokora ibiki ibimenyetso. Ni ukuvuga iki? Ubonye abapasiteri, abiyita abapasiteri cyangwa abakozi b'Imana bakora ibitangaza, ntugire uti abantu rero kubera mu Burundi benshi bariko barakurikira ibinyoma, bariko barakurikira ibintu by'ibigugu, isufu yuko bagenda muri Kongo bakagondera ibintu by'amangetengete, bakaza bagakora ibitangaza bakagira ibiki. Donc antikristo arakoresha ibitangaza. Narababwiye ikimenyetso yuko umwana w'Imana, narabibwiye yuko ari ivyamwa byambwiye mu gihe. Ibyo vyamwa nico cerekana, si bitangaza, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuza k'uwo mugarariji, ni ukuvuga antikristo, kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso resinye n'ibitangaza by'ibinyoma bizoba. Ukabona ibintu by'ibitangaza, ukabona abagiye kuvugisha, arakubwira ibya kera, arakubwira bya sogokuru, arakubwira kazoza, arakubwira iby'akazi kawe, arakubwira c'est pas nécessairement yuko ari umukozi w'Imana. Oya, n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Narababwiye yuko icerekana umukozi w'Imana ico nita miroir, vrai miroir. Iyo umukozi w'Imana canke nawe uzokwirara, byanditse muri Galate 5 verset 22 à 26 yuko ivyamwa vya mpwemu yera ari urukundo, amahoro, umunezero, ugukora neza, ingeso nziza, ukwirinda n'ukwihangana. Nico gituma ushobora kubona abantu bitwa ko abariko baragira ibyo, bariko barakora ibitangaza, hanyuma ukumva ngo bagiye gusambana n'abakristo babo, ukaza wumva ngo batinda banaba, umupasiteri yatinda uyu umukozi w'Imana yabwishe uyu, ubwo byagenze gutya, ugaca usanga ariko akora ibitera soni, ugaca usanga iby'urukundo akuna, ugaca usanga ariko arondera amayinite, ariko arondera amafaranga, ariko arondera amahera akura mu bakristo biba bagira iki ngo amahera mbigira n'ibiki ibintu mwe n'ibyo, atari pour intérêt ya grandissement du royaume de Dieu, ari pour son intérêt. Ugaca usanga afise ibipajeri ibintu byose kugira ngo ntazane abantu be, aronka ibintu byinshi, yugura amazu, yubaka ibintu byinshi. Ico nico abavisi, ibyo byose rero Imana irabizi. Uko rero ni antikristo bariko barakora kugira ngo abuze abantu kuja mw'ijuru. Ico rero nico gihambaye. Dusome rero, turiko twiga kurwanya antikristo no kurwanya Satani. Dusome kandi, dusome muri Tesalonika, muri Yuda igice c'icenda, umurongo kuva ku murongo wa 3, ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakundwa, hamwe nashuruka umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura, kurwanira canke ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kuko hariho bamwe babajemwo binyegeteza, bandikiwe kera gucirwa kw'iteka, batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo niwe wenyene databuja n'umwami wacu. Aha muri bino bihugu no mu bihugu mu Burundi vyariho,
hariho abantu bitwa abayehova. Abayehova batemera Yesu Kristo n'umwami Imana yacu. Abo barakibatunga nuko bakurikiza bafise metodology nziza mugabo bakigisha ibitari ibyo. Metodology nziza ni iki? Yesu Kristo yavuze ati nimugende, genda. Baragenda persevere. Ariko abandi natwe ibikorwa by'irusanga aho bari. Normal twategereje kugenda kurondera abantu kubabwira ubutumwa. Ico nico kimbabaza. Abo bantu rero baranyengetera mu mazu, uhora mubone Bujumbura, ugasanga ku mabarabara barafise umwete, barafise udutabo. Ivyo byose ni catastrophique. Ivyo byose rero batemera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukunzi wacu. Naje bizi yuko umwami Imana gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu ca Egiputa, hanyuma yahonesheje abatizeye n'abamarayika batagumye mu bakuru bwabo, ariko bataye ahantu habo ibarindira kuzocigwa iteka kira mu mwiza n'ibisagara byari bihereranye naho, kuko bitanze bakiha ubusambanyi nk'ababandi bagira homosexualité, uko imibiri itaremewe. Ibyo bisagara byashiriweho kuba akabarore, bibabazwa n'igihano c'umuriro utazima. Bazoja mu muri utazima. Ça c'est la catastrophe, ça c'est la calamité. Ça c'est idiot. Donc abantu barabona bagenda kayombekeye, ugaca usanga ni mu Burundi wacu vyarashitseko. Umugabo ngo bariko basanga ibitsina, ngo ni droit de l'homme, ngo ibike abakobwa n'abantu uze ugaca usanga byose bikini. Kandi rero aho byatanguye rero ndakobenda batera inkuru, byaje buhoro. Hatangwe ce qu'on appelle mondialisation, haza ce qu'on appelle égalité des genres. Égalité des genres ni ukuvuga ko umugabo n'umugore bangana. Ivyo byose ni ukuvuga aho rero aho byaciye kugira abagore bagaca batangura kuja hejuru, bakaba aribo baba maître suprême muri famille. Ivyo rero niho byatanguriye, hanyuma rero bigaca bitangura kugira iki, bagaca habaye problème mu mazu oriyo kubaja muri conciliation, bagakizwa bakinjira mu Mana cyane. Oriye yuko bumvikana bagaca bahamagara polisi, hanyuma abagabo bagaca bagira degu yo kugira mariage, bikagenda buhoro ndogo gushikaho aho usanga abakobwa barongorana entre abagabo bagire donc ça c'est la calamité. Hanyuma ngo korone yavuye he, hanyuma ngo ubugesera buvuye he, none mumve ko ari donc abantu tugenda gutyo buhoro donc isigenda gutyo. Ubu tugeze muri ya cagihe cyo kwa Nowa, tuzohava twiga umunsi umwe Nowa yagiye yamaze imyaka 100 yubaka ubwato, hanyuma ati hagomba kuzoza isegeye. Natwe habase ko napere avertissement mu myaka ya kera irera yabizi, haraje ikintu syphilis d'une façon mondiale kiramaringana, yari avertissement. Imana yavertisa buhoro. Hanyuma haraza grippe d'une façon catastrophique. Hanyuma umuhohejo bundi il y a 2 ans, une année plus tôt, haje corona. Iyumvira isi yose yifuka umunwa, gafuka munwa. Ça c'est la calamité. Ivyo ukamengo ni ibintu bisa si bisanzwe. Ijya ni avertissement. Kakwa kundi Imana yahora ibwira
umwami wo muri Egiputa itire kuri ubu bwoko bwanje bagende kunsenga ikarungika ibikere abana b'imfura bagapfa ikarungika amasazi ikarungika ibiki byose Imana ni avertissement buhoro buhoro après murarindira imyaka yindi ikiza kikigahera bagasenga muri myaka hajya corona yari yaje mu Bataliyano abazungu baguma basenga bagirira ngo Mana wodukora twogusenga gayemwe twokizwa ariko ifuye kugenda bose bakindisha gakomokomo baravyibagiye donc rero ifugo dukizwa Imana iratubwira nitwumva iratwereka nitubona dukizwe ibi byose ni avertissement Imana itubwira iti mugabo uzi ubwenge rero agabe kandi umaze kugaba tu gagnes doublement ou triplement uraganya ijuru sasa troisièmement uraganya kuzoba ukayangana uzenya abantu kuri Kristo troisièmement Satani arakubona agahunga quatrièmement votre génération si jamais izobikwiriki uzohezagirwa gushika kuri generation yawe gihugu donc umaze kuja mu Mana ukinjira mu Mana gone si uhezagirwa gusa oya si umukenyezi wawe ahezagirwa gusa oya si abana bawe bahezagirwa gusa n'abuzukuruza nico ni iki bazokizwa kubera bazohezagirwa kubera wewe donc c'est pour donc uzohezagirwa tuzoja mw'ijuru ubwo ni uburyo bwo kurwanya Satani ni ukuvuga ndababwira ni ibintu bihambaye cyane ngomba tugeze ngaha kuko ni ibintu birebire cyane yapfa project Imana mwe murafata ibyo position nziza uzatecho gituma Satani yatsinda ibigorogota Satani rero icaha ukacangiriza ugasenga ukizera Imana ibindi kizobibandanya mu gice kizokurikira Mana yanje data wa twese uri mw'ijuru uri Imana ihambaye uri Imana ishoboye uri Imana atakinanira ndagushimiye ko tubwira rino jambo twibukije ko iwacu ari mw'ijuru utwibukije ko waduhaye ubushobozi bwo gusenda impwembi utwibukije ko waduhaye ubushobozi bwo guhonyora sikorupiyo utwibukije ko waduhaye ubushobozi bw'uko dushobora gutsinda Satani kurwanya Satani mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndakwinginza aba bantu bariko bumviriza mu majambo ibice mu gutwi kumwe ngo biserukire mu kundi babimenyere babigende bace bavyigisha imiryango yabo bavyigisha naho bari hose mu magrupe yose iki gihugu tucatuyeko amahoro kuko wavuze uti musengere ibihugu ni muri mwe n'icaba amahoro muzoba amahoro tutacatuyeko turatuye reve spirituel waradusabye uti musengere ibihugu murimwo kuko ivyimburwa ni vyinshi ariko abimbuzi ni bake turakwingize bino bihugu bizanemwo abakozi b'Imana ba vrai bagusenga mu kuri no mu bwimbo turamenaguye amaplan satanique amaplan diabolique mu izina rya Yesu Kristo twatuye amahoro twatuye umunezero twatuye protection yawe muri kino gihugu uzoba ukoze ubane natwe ugendane natwe uzodufasha muri iyi somene tugende dutangure abaje bagwaye bakire mu izina rya Yesu Kristo abaje bafise ibitwaro uyibikorere mu izina rya Yesu Kristo bidegenje uzoba ukoze byose bigende neza mu izina Amina. Amina. Amen. Murakoze cyane Imana kuri aya majambo akomeye yo kurwanya no gutsinda Satani. Tegeza kumutsinda kuko kurwanira mu ntsinzi ariko no gutonda urugamba no kururwana. Murakoze cyane. Murakoze
mwese uko mwaje intererano yanyu ni ngirakamaro rwose abaririmbira Imana na ijambo nagombye kuvuga mugabo sinaripfutse ariko ni experience nagize aho naho mwojaho kwibarabara hariho byo turatubwira tukagenda tugatanga amadepliya hanze abantu bamwe bakakira abandi ntibakire ni byiza ariko iyo muririmbye bifise bavyumva kabiri kuko n'ubutagize ukuboko ugoroye ukuboko ngo yakire aravyumva kandi ni ikintu gikuru irindi jambo rya kabiri nabonye ahantu hari amateraniro mu Barundi barakunze kuvuga ngo umugabo ntavumbe inzoga ngo avumbe ijambo ni iby'ukuri ariko twagize groupe de prière ngaha ibihe twarabonye yuko iyo usangiye akabisi n'agahiye n'uwo musangiye amasengesho haraba igihinduka twebwe nta byinshi twari dufise byo kubaha ariko abaje bararonka akayi bararonka akantu gatoyi yakubwiye ko twabura naho tubashira tukongera tukazana n'izindi ntebe n'iziri mu byumba kugira ngo turonke aho bicara kubera iryo jambo ntawajaje kurya mugabo hari ibintu ni nk'uko umuntu atovuga ngo nariye umunyu mugabo umunyu utarimwo birabiha Yesu abahezagire hariho umuntu ntakiriye yitwa Divine ndabona atari no ku murongo ariko nawe umuntahirize ahagiye Yesu abahezagire murakoze rero abahabaye byose dukora nta kindi novuga ngo tuba gifise akamaro tutazibonye Imana tutagiye mu ijuru aha niyo ntambara turimo kandi nkaba ndabashimiye Yesu abahezagire Shalom. Shalom. Amen. Confiance yari yifuje kubaramutsa ko telefone ntibyakunze ko akora kuri telefone yiwe. Karibu wamaze gushika beze Yesu nashimwe ntituranamubona no kumubona reka tumurabe imbere video telefone ntibikunda vraiment video yanse okay nta kibazo kubona twagerageje byanse gira ibindi shuri kurikira tuzobonana neza byatunganye Yesu aguhezagire yego amen karibu reka turirimbe ka karirimbo abafite akanya gatoya tube turaganira turahejeje Amiga niko duheze dusenge umukozi w'Imana yamaze gusenga mu by'ukuri ariko reka turirimbe ka karirimbo emwe Imana yacu ni nziza mirongo 25 okay Wagi Imana yacu ni nziza ntazigera ihinduka urukundo rwayo ni rwinshi cyane kandi n'akagero ni wewe nabona iherezo wawe
turagushima mwami kuri kano kanya duhaye, turagushima kuri aya majambo meza utwigishije kuri uno munsi ukoresheje umusabyi wawe. Turagushimiye kuri aba bene data bari bafise imyitwarariko myinshi, abafise ibibazo bimwe bita karazuba bariko baritegurira. Mana yo mu ijuru, abafise imitwaro inyuranye urayizi kandi urayisobanukiwe, turabakweretse Mana yo mu ijuru, tubereka n'uwo mutwaro munini bafise, umwe wese urawuzi. Turabazanye imbere yawe Mana, kandi twizanye imbere yawe kugira ngo udufate akaboko, twize kurwanya no gutsinda Satani. Mana yo mu ijuru, umukozi w'Imana yavuze ngo hari abavuga ngo yanesheje. Turaje guhakana ko tuzovuga ngo yatunesheje, kuko ni wowe utsinda. Tuje guhagarara mu bushobozi bwawe, kuko ni wowe ubidukorera. None rero mwami, nurobore inzira zacu, turakweretse imiryango yacu aho iri ngaha no mu yandi mahanga, no hariya tuvuka, ubane nayo, uyikomeze, abagwayi bakize, abafise ibibazo binyuranye bakize, uruhagararo rukureho, maze Mana ishimwe n'icyubahiro bibi byawe Mana. Yego turasabiye amahoro igihugu cacu n'akarere, kugira ngo sega w'amahanga igikorwa cawe kibandanye mu mwidegemvyo ntangere. Ego turaje imbere yawe Mana, turakweretse iki gihugu catwakiriye, turakweretse umwe wese uhereye ku bakuru no ku bato. Mana yo mu ijuru, ngo umwe wese ahezagirwe, ushoboze umwe wese kumva no gutahura ijambo ryawe. Uhoraho, waje ngaha twumvise ngo inkuru information ngo ni ikintu gitabara kigakiza. Turagusabye Mana, uduha amayeri n'ubwenge bwo gutanga iyi information, gutanga iyi nkuru y'agakiza, kugira ngo hakizwe benshi. Mana yo mu ijuru, turazi ko ngo bashikanye benshi ku gakiza bazokwakaka nk'inyenyeri. Natwe turavyipfuza kandi tuvyipfurije umwe wese muri twebwe. Mana, abatabanye natwe kuri uno munsi ubibuke. Hariho abafatiriwe kubera ingendo n'ibindi bintu binyuranye, nabo ubibuke ubagiriye neza. Uwo mugisha duhawe hano nabo bawuronkeko. Mana, turabigusavye kandi tubisavye tukwizera, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye.